igihugu atabavyeyi bariyo, igihugu atabamenyesha makuru bago promoting abariyo, ariko kandi igihugu babandi bategura ibiteramo mu gihugu iwanyu mumenyeranye bariyo, ndavuga South Africa. Gutegura album bikagenda neza nkuko twabibonye, vyari vyoroshe, intambamyi zabaye zari zimeze gute, ariko kandi igiki catumye no musikingorongoro yumva yuko vyakunze. Urakoze cyane kuri ico kibazo, no kuri ni inkoramutima gose kuko ni benshi bashaka kubimenya byagenze gute, nabitanguye nabyiyumviriye gute kugira ndabikore, ko ni benshi babyifuza, ariko kubera ko ijya ntuze yo kuyibwira ati reka tubikore usanga birabagoye. So je naricaye hamwe mvuye muri Maroc, biri mu bintu nize yuko nshobora kubyaza umusaruro ibikorwa byanje, nkamenya aho abafana banje bari bikunze nk'abasanga. So twaricaye na timu yanje tumaze kubiraba neza, tubona yuko South Africa iri mu bihugu bidukurikirana gose raporo y'ibindi bihugu twovuga yuko biri ku ruhande. Ndavuga n'abantu bari South Africa, ndumva bavuze okay. So maze kumva yuko bashobora kuntegurira hano noshikira place twokorera ntuzeye iyo concert, ndavuga ati aho rero kirakunze, bisaba yuko mvugana na timu yanje, mvugane n'abantu bamfasha muri binabiriya cyane cyane na Isanamu Entertainment, nibo bamfashije kuvya visa. Nukuri byaragenze neza kandi byabaye nkuko tubishaka, ariko kandi novuga yuko byose byakoze Imana. Yego, byose byakoze Imana. South Africa n'igihugu harimo abarundi benshi nivyo, ariko kandi South Africa n'igihugu gisanzwe gikunda imico nakaranga vyabo. Wewe wagiye utwaye umuziki w'abarundi, wagiye utwaye umuziki ukuye mu gihugu kitaratera imbere cyane mu muziki, reka ndabivuge gutyo, kuko uravye ibindi bihugu aho bigeze mu muziki, ukaraba n'igihugu cacu aho tugeze mu muziki, uraza kubona yuko hari intambwe dukwiye gutera kugira ngo dushobore gushika aho abantu no munsi bashitse canke bamaze no kurenga. Ikibazo kica kiza kiravuga giti uburyo wakoresheje bwari bwinshi imbere yo kugenda n'umunsi ugenda nigiye wariyo, ubwo buryo bwo bwaragarutse, nimba bwaragarutse vyaguhaye icigwi cahe co gutuma ejo canke hirya ejo so kandi gutegura ibindi. No kuri ndashima Imana kuko profeti kwanza uko navyitega, navuga ati kumbure nivyamara gufelinga nzokora video nitahire kuko najya ama video mwabonye nimwe ari kuyabona, ariko kuko sije nari kuba ndu wa mbere ndabikoze kuja muri tuwa hama feedback ntiboneke, ariko narabivuze ati reka nizere yuko byose bizogenda neza. No kuri abantu banyakiriye neza, baringiye muri show zanje, nagize tuwa z'ahantu hatandukanye hatatu. Nagize show ya mbere le 31 décembre, iyindi ndayikora le 1er janvier 2024, hama iyindi ndayikora le 28 janvier 2024. Waranatevye cyane gose namaze ukwezi kurenga uri South Africa. Wasanze South Africa badusumbiki, wasanze South Africa twobigira kwiki, ariko wasanze bo twigira kwiki twebwe? Icyo nabonye kwanza twobigira ko ni sound, kuko bajya nabantu aho uri hose utegezwa kuca wumva sound ya South Africa. Uribwira wenyine ukavuga ati je ngandi South Africa, kuko imiziki usanga nyine abantu baca mu miduga bakubita ama piano za house beats, usanga nyine turi muri vibe ya South Africa. So nico twovuga yuko mu Burundi twofata natwe aga system sound kabisa ikagumamwo, ku buryo umuntu ashitse mu Burundi aza yumva sound. Je narashiye Ethiopian nasanze aga sound wumva nka Lampadina, kumva nyene ko tugeze Ethiopia. So turashaka yuko no mu Burundi byobuko nivyo twovuga yuko twokwigira kubandi ivy'iwacu. Biri mu vyatumye wiyumvira ikintu wise Afrondundi. Yego cyane, kandi nivyo novuga yuko ngiye gukoreramo ubu. Narijya nasanze yuko bugi ibintu by'akaranga nivyo bintu navuga yuko biriko biratera imbere gose paraporo y'ibindi. Birageje kuraba n'abantu n'umuntu yatwaye Grammy y'umwaka uheze cyangwa ni y'umwaka uheze, n'umuntu yakubita sound nshasha n'abazungu batazi.
so bisigura yuko ubu rero abantu bose bariko basubira mu sound yabo nimba ndi umuraperi nzogira rap nk'umurundi nta nzira z'aba 50 Cent cyangwa Snoop Dogg nzocamwe ahubwo nzogira utwatuzo nshiremo ntuzeye ibicuba nshiremo ntuzeye ni byinshi bicuba byo kwivuga amazina ibyo byose nzotegeza kubishiramo kugira n'umuntu ari hanze niyamara kumva yumve nyene ko ari rap y'ikirundi ariko Kingo nubashaka kubaza kino kibazo iwanyu nta giteramo na kimwe urakora ndavuga ngaha nta giteramo na kimwe Kingorongoro aritegurira umaze imyaka irenga kuri 10 muri music industry watanguye kuririmba hari abaririmbyi benshi no munsi bataraza mu muziki ariko no munsi izina rya Kingorongoro mu Burundi si izina riri hejuru cyane ariko ni izina ryamaho nirigenda nirisubira inyuma ryama riri hahandi uvuze Kingorongoro abantu baramumenya ariko so mu Kingorongoro abantu bavuga ati ngo yaratakaye yamahari ariko kandi sinaho mu Kingorongoro bavuga ati uno munsi umuririmbyi wa mbere agezweho twumviriza ni Kingorongoro ni giki cyatumye wumva yuko utegura hanze gusumba iwanyu nuko iwanyu batagukunda canke nuko iwanyu batitaye ivyo ukora canke nuko iwanyu no munsi bataha agaciro ivyo Kingorongoro akora nukuri ndibuka icyo kintu umusaza Big Fizzo yarigeze kubimbwira ambwira ati uzukora umuziki nuze uharanire kuva wa mbere kuko ni waba uwa mbere uzoronka abakonkira benshi bashaka kugukura haboro so bisaba yuko wewe ukore nibavuga abantu babiri uzoburimo nibavuga batatu uzoburimo nibavuga 10 uzoburimo nibavuga umwe uzobari wowe nyene so icyo kintu ndagikorera ko no kwishure kwamyuko sinigeze mva uwa mbere navuga ati jewe ikibakiwe marishimwe ko ivyo nekitavuze uvuye uwa mbere je nkava wa 20 ukamenya nukuri kwa Mungu tuba tujanye so icyo ni ikintu cya mbere mvuga ati nicyo ngendera ko kenshi cyane mu buzima bwanje niyo mpamvu usanga nyine abantu bahitinga bagatakaraje bakansiga hajya kubera ko mba nkora umuziki wotuma mbaho apana umuziki wotuma mvuma kugira nce ntakara yego nta makuru ico cyo gutegura hanze gusumbwa kuza gutegura iwanyu bavuga la charité bien ordonnée commence par soi-même gute wiyumvire kuja gutegura mu gihugu atari ci wanyu ukareka igihugu ci wanyu ufise contact ya DJ Israel ufise contact ya DJ Polena kuri iyo video ufise contact ya Alberic ashobora guha iyo sound ufise contact iyo umuntu ashobora guha ikibanza ndakubwira ikintu wamenye urazi umuntu nka DJ Pole kugira akwiyumvire basi agushire muri ntuze liste y'abantu ashaka gushira muri concert yawe biba bimeze gute kuko no umuntu afise abantu benshi bashaka ibyo bafasha no umuntu afise abantu bamuzungurutse ari benshi kugira wewe akwiyumvire yuko yo gushira mu bintu vyiwe bisaba wewe gukora cyane kugira acha kugomwa bivanye navyo bikorwa yasanzwe bikurakora none ubu nturakora ndiko ndakora kandi ndacakora kuko none wanyu wasanze batanagukunda reka ndakubwira ikintu South Africa nasanze umuntu anzi before 2015 sigura yuko n'umuntu anzi afise hafi imyaka 200 ubu afise 32 kandi ntaragaruka ngaha urumva ndavuga ati bisigura yuko bige nakoze kijya gihe nivyo byatumye aza kundaba ubu nico nashingomba gusigura ariko none nibeza bikagushoka wowe biranshoka nyene kuko niyo mpamvu duhura n'abantu benshi badufasha kuko uko mwebwe mu byibaza niko nabandi bafise uburyo bashobora kuvyiyumvira bavuga ati why Kingorongoro ushaka kumukorera ibintu runaka kubera ko tubona yuko ashoboye that's why ubona abamfashije kujya South Africa n'abantu bari muri entertainment nyene abamfashije kujya vya Maroc n'abantu nyene bari mu entertainment babonye akantu kabuze mu muziki wanje none ubu habuziki kugira ngo ugaragare no mu biteramo ngaha anye bikomakomeye habuze kungomwa gusa kuko novuga yuko ndi mu bantu bakora neza ibiteramo bafise performance nziza nukuri nibakanguke kuko je unjanye no mu nokitoki hari ya ruguru abantu bose baranze nuko gusa babura ingene no bashikira ariko abantu bose babibazi yuko bafise uburyo bafise imitahe nibaza niyo mitahe dushire ku meza hamadukore Kingorongoro uri nibuka muri South America Pro biteramo bigira kuri bitatu
byarateye imvururu zirenze ngo ntibiriko biravugwa ngahanye ngo kingorongoro baramusuze stima ngo baramucinyiza ngo kwereke ngo mwene ivyo nyene ngo kwereke bitavugwa ariko wowe ubwawe wowe ko aruzuza hari kingorongoro wowe ubwawe ura branding ibintu byawe wowe ubwawe ura branding ibintu byawe kuko nimba uno munsi bibashikira abafana banje aho bari hose nukuri inguvu zanje nkoresha zirakwiye uno munsi umuntu yoja ku mbuga zawe kuri Instagram no kuri Facebook yobona highlight y'ibiteramo wakoze South Africa cyane gose kuko nari ku mwanya ku buryo uyo munsi nyene tugira ntuzesho ariko hari ibindi bintu tutabona hari ibindi bintu ukora tutabona subscribinga yarateye imvururu mutana ari hariya wifuza yuko aruzuza cyane wifuza yuko abantu bakuvuga ari uko wateye induru canke wifuza yuko abantu bakuvuga kubw'ibikorwa byawe byiza wakoze mwarabibonye mu gihe rero hari abantu bafise ntuzeye imitahe nibazane dushushe kuko ni kujya nyene uno munsi nawonja na Tanzania ndafise abafana benshi tizi I'm telling you ndafise abantu benshi bakunze boza bombona bakunze ex girlfriend indirimbo zanje zose nakoranye n'abatanzania so ninde rero zaniye mitaye kugira tuje Tanzania uno munsi uri umuririmbyi wa mbere murabaririmbyi babiri wowe na Sadbi Mufse mumaze kuja mu management menshi ivyo nibaze ko nawe ubizi waragiye muri management ya Trust Nobody Production warakoze n'amakolabo menshi bagukoreye uri kumwe na Baraka the Prince kuva Tanzania ukorana n'abartiste bakomeye bo muri Tanzania waragiye mu management atari make MA Production ama management arenga kurane atanu kandi nakubwira ko nubu ndiko ndaronderwa na management nyene ikibazo rero so bisigura yuko ibyo nkora biri ku meza biri ku isoko ikibazo si ikibazo nagira nakubaze isoko barabona nyene ko babishizemo imutaye byozana ikibazo rero nagira nakubaze ama management yose wagiye urajamwo waraduhamagara mu nyuma tukumva ngo vyaheze nigiki wize ku management niriye kosto zo kandi gukora byo kuja muri management ama mu nyuma twumve wayivuyemwo nkuko twagiye turavyumva mu management menshi ariko kandi nigiki catumye wumva yuko izo management zose zagiye zirakugomwa wozivamwo uno munsi ukaba wirebanga nka Magic Soldier sawa urakoze ariko novuga yuko je natangiye guhura na management nari nkiri muto ndibuka ko niga 11e hari 2016 nkikora indirimbo yanje yitwa Ile nta bintu by'amakontra menshi narinzi navuga ati aba bantu kumbure bashaka kumufasha bashiremo imitahe amatugende yani baraku sinamenye nyuma bimeze gute bizobandanya gute ego ariko mu nyuma nagiye ndahura n'ibintu bitandukanye ndacakenge narabonye abantu bampanura mve muri management yanje mu nyuma meje kuyivamo nibasubiye no kumvugisha ahubwo bavuze ati wowe niwe wakosheje wavuye muri management yagufasha ariko babandi nyene bambwira ati vamwo niwamara kuvamo tuzogufasha nibo basubiye kandi nibo baguteye akagera ego so ibyo bintu byama byabaye kubaririmbi sijeje nyene ni benshi yani namashari baratera ego gusanga ariko gute wemera yuko umuntu ahanura ikintu yanka wewe ahubwo ni yanka bya agufasha kubera yanka gutera imbere ego yanka kutera imbere kumusiga ego ibyo narahuye navyo kenshi cyamvuga ati none uyu mubyamaso yambwira ati vamwo je ndashiramo imitahe nzogira hama mu nyuma ukabura so ivyo rero byama byabaye kenshi narahuye navyo nkavana na management zanje mu nyuma ndisanga ndi muri MA Production naravuze yuko MA yari management navuga yuko nagiye gusaba yuko bon signing I'm telling you reka mvugisha ukuri nagiye kubisaba yuko bon signing hama maze gusaba ico kintu mwari babiri na MB that ego hama Amiri amaze kubona yuko bikenewe yuko yomfasha arashama imitahe yiwe turakora yakoze ivyashoboye n'ukuri kandi twaragejeje ahantu heza hama turahagarika ariko nta kibazo na kimwe cyabaye gushika ubu ndi kumwe ndi meze neza namwe uri kumwe nandu uri kumwe nandu ndi kumwe n'abantu umuntu agira mu batahura ivy'umuziki wanje yego abo bantu mukorana kurondera ni bande sa abarokora kurondera ashaka ndiko ndodegwa na benshi man ariko kingo uno munsi urasohoka uno munsi urakora ibiteramo uno munsi umuziki urashobora kuba ukubeshejeho uno munsi ushobora kuba uri hinzu uno munsi ushobora kuba akarasiyo katabura uno munsi
Mr Junior ashobora kuba aronka nawe quelque chose kuko yarabonetse Imana ishimwe hari uwo mwatanguranye umuziki kera hari uwo mwagogwanye kera hari uwo mwaduganye ku ma stage menshi kandi akomeye kera ndavuga Dolphin Dankara iyo uri mu ngendo zawe canke uri ku ma stage ugenda mu mutima hari ivyishimo canke hari umubabaro wuko uwo mwakuranye uwo mwatanguranye ibikogwa wa undi mwagogwanye no munsi uri kuratera imbere mugiye wewe umuziki usa n'uwansi ishambere novuga ku ivyo uvuga ngo umuziki wiwe usa nk'uwanse ariko novuga yuko Dolphin Dankara ari mu baragamani ba mbere dufise mu Burundi ariko atagaragara kumbure yuko abarundi nibaratahura ivyo aririmba kubera ko abarundi turamenyereye nyene ya muziki yacu ariko novuga yuko arashari mu ba mbere kuva kuri inzingwa dukoranye abandi bayita inzingwa gushika ubuvuzi muragamani haza Dolphin Dankara so novuga yuko aba brother bazi yuko bamuzi Dolphin Dankara bazi ubuzima bwiwe bamuzi kuva kiri muto nukuri bashiremo mutaye Dolphin Dankara ni ncabwenge Dolphin Dankara bijya bamuvuga ko byose ngaranwa ibintu byinshi ntavyanwa kuko turazi ubuzima bwiwe iyo ababinwa ntaba rujya Dolphin Dankara aba yarapfuye I'm telling you aba yo ubuzima bubi cyane ni imfuvyi ntagira mama ntagira papa urumva ni ibintu bigoye cyane ariko novuga yuko ibimusinzikaje Dolphin Dankara ni mindset afise akantu mu mutwi wiwe katameze neza bisaba yuko aba psychologue boza bagadufasha n'imiburiburi nka jewe ndamuzi neza Dolphin Dankara ndazi n'ikintu gituma abujya yarihebuye gose ariko Dolphin Dankara cyane cyane umumenya muri studio nukuri Dolphin Dankara aracafise talent arashaka ubufasha nimba hari uburyo mushire kuri Dolphin Dankara tumuhindure kwanza tumuhindi sura yiwe kuko muramuzi Dolphin Dankara za 2008 kuma pancarte ya leo niwe yarari hajya so ijya sura aracayifise gushika ubungu bisaba yuko dushiremo inote hama tumugire urya nyene dushaka kwa ariko uri gukora iki kugira ngo asubire kuba Dolphin Dankara amasengesho gusa n'ubu mperuka ko bimubwira I'm telling you yes nuko arafise indirimbo Kingorongoro nakindi kuko navuga afise ndamusengera Kingorongoro kandi nukuri kwa Mungu ndamusengera I'm telling you okay merci beaucoup ari imbere ko turangiza arafise Kingorongoro arafise indirimbo zibiri ziri hanze imwe yarisoye il y a 2 mois tout ko bien iyindi itwa ubigenza gute uri kumwe na Kakeri ikibazo ca mbere ni kweri kufise ama collabo menshi jewe ndi umuntu w'abantu ndavye ndi umuntu w'abantu collabo fise ebana ararenze ebana navuba boy urafise indirimbo uri kumwe na Frank Generation 80 indirimbo uri kumwe na Nidavi indirimbo yitwa Dia X urafise indirimbo sasa rero ndakubwire nta yindi collabo nzosubira gutanga naronse collabo na Kidumu kandi ubu turageze ahantu heza sigura yuko vuba mugiye kuronka collabo ya jewe na Kidumu nta yindi collabo uzosubira gutanga naronse collabo na Kidumu kuri ico nyene c'ama collabo Israel bitumye nshaka kumbaza kino kibazo hari indirimbo yogeze gukora na Farias na Kolida Magic indirimbo mwakoreye muri Ingo Record iyo ndirimbo yitwa na oh na iyo ndirimbo yasohotse hataragira yuko isohoka binavugwa yuko ico gihe Kingorongoro niwe muntu wa mbere bavuze yuko yasoye gikogwa ivyabaye kijya gihe vyagwaye icigwi caye ariko yebaza yuko ari kubera iki mu ba artiste bose bavuze ko Kingorongoro ndo alivugisha je nariciye mu bintu byinshi naraciye mu narakubiswa amabuye jewe no kuri kwa Mungu barangwanyije gose ahubwo sinzi novuga yuko Imana yonyene niyo ituma nguma mba uwondiwe uno muzi nukuri kijya gihe nabantu batashaka yuko Fizo yoma collabo kuko nukuri byari bigoye cyane kumva yuko Fizo yoncagura mu banda kanshira mu ndirimbo yiwe byarababaje benshi muri bagya nyene byababaje nibo batumye ijya ndirimbo isohoka kuko yasohotse ifise jingo yiyo company urumva bisigura yuko bajya nyene nibo babikoze kandi babikoranye umutima mubi ntabwo babikoze kugira ngo baduteze imbere kuko kijya gihe nta muntu yashobora gufata umuziki ngo ushire kuri account yiwe kandi atavuganye n'umuntu uze kuko twari twararenze igihe cyantuze cha GLM Entertainment kera twaje ndundi.com urumva icyo gihe twari dufise ama account zacu byasaba yuko dushira ku account zacu so nkawe urashobora kuba ufise hafi indirimbo zanje
zingahe ndakurungikira ari ama draft noneho uvuga ngo niziwawe reka ndaziposting ibyo byose bibaho ariko nabani babandi nyene novuga yuko badashaka iterambere ry'umuntu twama twahuye nabo kandi tuzobatsinda kuko Imana niyo nkingi ya mbere apare ukorana utarakorana na Kidumu hari ubundi muririmbyi mutarakorana Natasha ego wowe nyene ni Kidumu na Natasha kuko Bface mwarakoranye aba ba Corida Magic ba Satbi gushikaho mukorana na Mutima Lokome my brother umviza ndakubwira imyaka ni myinshi maze mu muziki kandi tuvuga yuko kuva kuri inzingwa 2014 ari abapeti ubu novuga yuko bakuze gose ariko kiyagiye bari bakiri bato novuga yuko imyaka iharenze ni myinshi ko 2014 maka 2024 iyo ni imyaka 10 nayo ni generation so sinibaza yuko ari ibintu byoba ku muririmbi wari we wese ndavyishimira gose kuba narakoranye nabo bantu bose kandi nibo batuma career yanje bandanya kuba tuko bien bahe umurapera arakaze kandi ebana ni gahoro we ntusona uravibra polampo ibingorongoro ubigenza gute yemwe twese kandi usanga nyene ubuzima umuntu abayeho nabi kandi umwuzurira novuga yuko urashobora kuba ubuzima bubi kandi twovuga umubanyi wawe atunze ibyo nashatse gusigura muri yo ndirimbo uwo biranarenze abantu bariko barahomba kumwuzurira usanga wubatse etage ibyo bibaho kuko kigutana imikeke mu cumba kubera umwuzurira w'amazi bibaho ari abantu babayeho neza ngaha msaza ari abantu n'ukuri kwa Mungu bibereho neza atakibazo na kimwe bifitiye so iyo ndirimbo ivuga ati ubigenza gute wowe rero ubigenza gute kugira ubeho neza abandi babeho nabi tuyumviritse ariko nkurikiye wazi wagiye meze nk'umugari ku mabeki ndafise hafi collabo imwe n'umusaza ego ariko kandi ndafise n'ibindi bikorwa nakoreye hanze yo ngaha mu Burundi ngiye kubaha vuba nkuko nabibemereye kuva nkitangura media tour narababwiye yuko ngiye kubaha ku mwaka nabahaye ipinzo baha album yego wavuze ikintu cha sound kingorongoro ni vyiza ko hano mu Burundi tugira sound yacu n'ingenzi canke abanyamahanga baje bakumva ati izi ndirimbo ko ntari bwazumva donc tukagira signature yacu nkuko wagiye muri Ethiopia ukumva za Lambadina ariko hari umunyamahanga ashobora kuza ngaha kumva ba Rayvan akumva ba Diamond cyangwa kumva umurundi ariko ntamenye ko ari umurundi numve kumenga uyu murundi akaririmba sound z'abandi oya cyangwa ugasanga ko arumva cyane inyamahanga ukavuga ati mbega twamaze gushika muri Tanzania aha turi ruguru turi he bimeze ibyo nyene navuga urashobora kutavuza Diamond ariko kubera ko n'abaririmbi dushaka kuririmba nka Diamond ko cisanga turiko turirimba za sound nyene zabo z'abatanzania so bisaba yuko tugire sound yacu uri umuririmbi ugire sound nimba no munsi bovuza Diamond abantu bose bace bumva yuko atari sound yiwacu ego nico kintu gusa twokorera ko cyane gose narabivuganye na Ami narabivuganye na DJ Phil Bites kandi Phil Bites ariko arabikorera ko gose ariho n'aba producer benshi tuvuze nka Joel meruka kumubona arondera abajya bavuza utuntu mu makartier miduri muri Bantu Boy barabikoze bose bariko baravyiga kubera ko bagi barahura n'izo barrières no Musamagaba na Phil Bites bakoze Afrondundi nziza ego ziga n'indirimbo dushobora gukora tukazipromotinga hanze après zikaba indirimbo nini ya gose kuburyo abantu bose tuca dukurikira hariya so bisaba rero umuntu umwe yitanga avuga ati genda koze hit y'indundi ebwana East Africa yose kijugumira hama twese dukurikira none programme ikurikira kuri Kingorongoro ni yahe abakunzi bawe bitege umuziki myiza w'u Burundi kuko narasubiye ku ishure kuko Kirundi kiragoye gisaba yuko usubira ku ishuri umenye twatuzo umenye iby'ingobotozo umenye byinshi so narasubiye ku ishuri ndiko ndiga nizere yuko vuba muzohabwa umuziki mwiza kandi urimo n'amajambo yumvikana y'Ikirundi tugushimire none murakoze cyane mwakoze kwitaba ubutumire nukuri